Umviriza wa munyeshure wowe ndagufunze ngo bisanzwe uwo muhungu bwana kaka niwe azonze iri shure mu bisanzwe rero iri shure nishaka kononwa n'umunyeshure umwe yarasambanije abigisha bashika batatu. Ngaruka hano. Ko atavyo ari mu biki? Nabuze po. Nawe kutagira ngo guze tugende mu nama. Uzi ko bantumyeko? Wese rero none ntitwagenda ubundi munsi. So babimbwiye none ko bantumyeko. Yego. Kira ngo guze tugende. Kikaba gusa. None batutagiye kwishuri hari ikibazo ubundiho. Ningo gatugende nta bya kuva ngo tutageye ngo nta kibazo. Ya ningo gatugende gukora kingaho. Acu kurari. Narutsa. Kwita ngaho wifyinisha ngaho. Amahera turi hawe bibaza yuko turatora mu barabara. Lemon parankwi. Ba jeyo numva umenga twonde. Nabo manje burya. Kandi ko ndakubwira washano tugende ku mu nama. Uri kurasama ngaho. Jeyo numva nitoreka basi mbanze njya. Ahora byaye kirofa sura byaye n'umwana. Ahari kuva we hari gutuma havivoka. Urabona? Basi njyame ni minota. Jana byaye cyambwe naragize nte naramburuye sinanabyaye aho. Ahubwo ni wishime kubera ufise umusore w'udufresheri nka. Banyara. Numero waje. Nje hibisa. Yani ngo batugende washano. Akuma abantu mako mu nama kubera ibyaho ngaho. Embo. Banyeshure Yesu ashimwe. Walaikum salam. Ni ameni. Ama rero nyakubahwa inspector twarageragejwe abatumira kubera imico tubona mu ishure iriko iratakaza akanovera
mu bisanzwe byinshi tuba tubifise hano mu mashini nabona ko mwaduhaye ama mashini tuza turakurikirana ibikorwa by'ishure kuntu biriko biragenda twaragarutse rero mu gisata cy'indero dusanga hari abanyeshure bamwe nkuko twatumiye n'abavyeyi batarimo baravyigenzamo neza ubu rero twagomba duhana ijambo uraza kugira icyo twunganiye nk'umurongozi wacu. Murakoze cyane. Niyo mpamvu twatumiye ujya muvyeyi ubona dutumira abarimu bose bo kuri no Ecofo ca Mugani ca turafata dutumira n'abajya abanyeshure bameze nk'abantu baje baza barakurikirana ivyo bikorwa bibi vyuriya munyeshure. Niyo mpamvu rero iyi nama twayikoze tudatumiye boss abanyeshure je te dis la vérité uriya munyeshure aratuvurutse tugoye kwino shure kabisa. Niyo mpamvu bunyene tugomba uve ngaha nyakubahwa ukidufashijemo nuko rero tugira amahoro na jenda yazanye. Murakoze cyane nyakubahwa ro directeur kunumira muri no nama yanyu. Rero nashaka umwe wese aze kuvuga ikibazo ciwe kugira ngo tugende tubitwareye inyishu. Murakoze directeur, murakoze kumpa ijambo. Wewe nukuri uyu munyeshure aratugerageje mbere je ntubu cyangwa manumva ikintu kiyo kiranika kushavu numva abandi murashobora kubandana. Nukuri directeur birateye isoni. Muhoda muracavuga muhungaraho we none ivyo bintu je nguma numva muvugira mu migani n'umwana azi ni umuntu abare mumbwire jewe. Ubwo mama nyene ni batubwire cyatumye baduhamagara ngaha twitahire ko mwikangiye rimwe nibiki tetwa muhirimbiriwe urabona inspecteur aka gahungu maze kuronka raporo zirenga zitatu yuko kasambanije abigisha ngaha barenga babiri. uko nyene none baza ko bari kure nyene ari hehe nabanye nubona ngaha mugabo mwaba basambanije ese ndimo ntiwumva abo banyeshure basigaye bafata abigisha ku nguvu bakwiye gufungwa. twebwe ahubwo n'igiciro baduhaye kirakijagaragara igiturire mu bisanzwe umuhungu bwana kaka niwe azonze iri shure. Mu bisanzwe rero iri shure nishaka kononwa n'umunyeshuri umwe yarasambanije abigisha bashika batatu turabadondagura n'amazina mbeko umengo muragize ubwoba. Uyu muhungu ni inkozi y'ikibi asha gusambanya abigisha gushika abasambaniza no muri toilette nakambaro kwibaba. Reka mbwire nuze we reka mbwire. Niyo mpamvu rero tugomba tumuhe renvoi définitif n'umuvyeyi wiwe yamuzanye. Ubu tugomba tuze turatanga ibihano bihano byo kubabarira umunyeshuri ngo aragaruka ngaha mw'ishure kuri iyi Ecofo ca Mugani ntibikunda. Tufata umurungi kaze kwiga kuri Ecofo buhoro iyo mugashikana duhindure. Niyo mpamvu tugomba tumuhe renvoi définitif azoturonkana ikibanza mu Burundi indero y'abana tutakikurikirana. Muranyumva neza? Je yambwiye ko bamwirukanye kubera gucererwa nivyo ubusambanyi birimwo. Aha turasha n'ikimenyamenya twe twaramwifatiye muri twaciye ngasambanya abari mu batatu. n'ubono kuduha igiciro kuduha ibitumbura uduha ibitumbura ngo Shabye kuri mutariko muramurenganya murabona ko barafashe abigisha batatu ku nguvu ya ivyo ntibibaho ahubwo harabaye mwumvikana mwe murabe neza. Kumbe bya bintu byabaye mwumvikana kuri uwo ko twari turi batatu. Regite si umwumvikano duhora bingiza ku nguvu. naragufashe ku nguvu Oya naragufashe ku nguvu Regite ko yari kwambie God have mercy upon us. Regite rabo ko bigenza nje ni hagira ico Erega jewe ubwo mugire n'ikibazo amakosa bayagutuyeko nyarutsa ahubwo nyarutsa ndagufunge. ni Regite ariko nawe uravye nk'umuntu akuze uvugishije ukuri. Yego urabona yuko njewe nofata ku nguvu abagore batatu bose atanumya bishaka. erega banza wumvirize mbewe nyamba wabahenda gute nyamba umuti wisize icyaha kirakwagira. Ciwe nta kuntu nabahenze ahubwo twaravyumvikanye kubera bajya n'abantu bakuze ni nabi ankora ni nabigisha ushaka kumbwira ko nje no barusha ubwenge bariko baranyi ari abantu banyigisha. Umviriza rero wa munyeshure wowe ndagufunze wowe ndagufunze tuvyumvikane ko basi tugende bukebuke.
ndaguha igiturire c'igihumbi. igihumbi c'amadolari canke amarundi nyene igihumbi c'amarundi. ego ndakewase urabona neza yuko jewe nohemukira ndi diregiteri nohemukira inspecteur wabonye ko ari hajya wewe rero ikintu cyo gukora zani karato zibiri zivoka ndamuhimwe nanje ngiyine karato zibiri ni nyinshi ahubwo wewe rero reka mbwire nuze we ndabaha igihumbi mu kigabure wesensa na wesensa kwe nzoba biheze uranayatugaburiye ego warizesha uratugaburiye neza igihumbi urana ko kidukwira turi abantu babagabo ariko delegite nawe uvugishije ukuri noneho jewe narazize igiturire nka delegiteri w'amashure n'indero n'ibiki byose birabajewe ndagufunze ndindira gato mugira umfunge ufungire mu gasho k'abagabo ufungire mu gasho k'abagore